ndongeye kubaha akazi mu kiganiro cacu impamba y'umunsi. Uyu munsi twagendeye imuramvya aho twagiye kwifuriza abana Noël nziza. Numva vyinshi tuza kubiyagirwa n'abavyeyi b'impuhwe. Nziza umwaka mushasha bibabere ivyumugisha. Noël nziza umwaka mushasha bibabere ivyumugisha. Ndabaramukije cyane abakunzi b'impamba y'umunsi, nitwa Kanize Pacifique. Aho uno munsi twagiyeho cyane, twagiye mu ntara ya Muramvya tugiye kuryoherwa n'abandi bana, tubifuriza umunsi mukuru wa Noël ndetse n'umwaka mushasha mwiza wa bonane. Aho twasubiye kuryoherwa turanezerwa, ariko muri aka kanya turi ku musozi wa Teza aho mutubona ngaha. Ndi kumwe n'aba bana bane, ariko sanzwe mfise igitigiri cya bose cy'abana 11. Ndi kumwe na Micheline, Dondive na Irene na Jennifer. Aba nibo bana ngiye kuzitaho, Imana nifasha. Yesu urashimwe cyane. Nitwa Francine, nkaba ndi umuvyeyi w'umuhwe, nkaba twagende mu ntara ya Muramvya, nkaba muri shirahamwe impamba y'umunsi. Tukaba turi hano ku musozi wa Teza, hama muno shirahamwe niyemeje abana 11 nzosengera. Muri abo 11 nemeye kugendera abana bane kuri uno musozi wa Teza kugira ngo turyoherwe twifotoze, hama Yesu abaho umugisha. Amen. Ndabaramukije amahoro, ni Papa Teddy, umuvyeyi w'impuhwe. Hanyuma uno munsi mwiza cyane, dufise abana 16 ariko natemberanye na bane: Ezekiel, Benita, Annette na Eunice. Ndabaramukije, nitwa Francine Ndayikeza, nkaba ndi umuvyeyi w'impuhwe, nkaba sanzwe ndi mu ishirahamwe impamba y'umunsi. Mfise abana 10 ndiko ndasengera, kandi bikunze nkanashobora no kubafasha. Ni kuvuga rero ku kibazo ca bisi idukuye aho twari turi kubagira umunsi mukuru kubipfuriza Noël na bonane, ntitwashoboye gukwirwamo twese, ariko natemberanye babiri twaje gusangira kuryoherwa no kunezerwa. Yesu abahezagira. Yesu nashimwe. Nitwa Nadia, umuvyeyi w'umuhwe. Imana tugira ubuntu tuja imuramvya gusangira Noël n'abana. Ni benshi, ariko abo mfise ubu twazanye kuryoherwa no kwifotoza umusozi wa Teza ni 6. Hasigaye 4, abandi ntitwashoboye kubazana. Mwarahezagiwe. Ndabaramukije cyane, ndi umwe mu bamwe bagize ishirahamwe impamba y'umunsi. Uyu munsi twaje Muramvya, ahari turi ku musozi Teza. Tufise abana, turi kumwe n'abana 3, ariko saba bonyene bisanzwe nzokurikirana. Mfise abana 10, ariko nashimye gutemberana mu mukozi. Ego nabaramutsa cyane. Uyu munsi twagiye ku musozi mu ntara ya Muramvya, ku musozi w'Iteza, aho twari gutemberana n'abana bo mu ishirahamwe ry'impamba y'umunsi. Ubu turi kumwe n'abana 4, ariko abandi ntibashobora ngaha, ariko abo ngiye gukurikirana ni abana 11. Imana ishimwe cyane. Nagomba kusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro cyacu impamba y'umunsi. Amasezerano y'Imana ku ntama zayo. Twasomye tubavugishwa n'Imana Ezekiel igice cya 34 umurongo wa 25. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi nzosezerana nazo isezerano ry'amahoro, kandi nzoherengeteza ibikoko by'inkazi mu gihugu, maze zizokwibera amahoro mu gahinga, ziryamire mu mashamba. Zoziha umugisha hamwe n'uturambi duherereye ku musozi wanje, kandi zorikura imvura mu gihe cyayo. Hazogwa imvura ihesha umugisha, maze igiti cyo mu ishamba kizokwama. Isi yimbuke ivy'imburo vyayo, nazo zizokwibera amahoro mu gihugu cyazo. Kandi zizomenya yuko jewe nduhoraho, igihe nzoba maze kuvuna ibiti vy'ingogo zambiswe no kuzirokora mu maboko y'abazinduye abaja. Zizokongera kuba inyagano z'abanyamahanga ukundi, canke ibikoko vyo kwisi ngo bizirotse, ariko zizokwibera amahoro atakiziteye ubwoba. Zozimereza umuyigwe wagahagarika, kandi zizosubira kumagwa n'inzara mu gihugu, canke guteterezwa n'abanyamahanga ukundi. Maze zizomenya yuko jewe Uhoraho Imana yazo ndi kumwe nazo,
kandi yuko abantu banje aribo ab'inzu ya Isirayeli ni kumwe muragize kandi namwe ntama zanje mwantama z'ikibara cyane muri abantu nanje ndi Imana yanyu ni kumwe muhoraho agize. Aha ndiswe inama urashobora kubashira izina ry'umwana wese ari mu kibazo nk'abana twagenda no munsi abana b'imfuvyi abana nikora abana batagira kiremesha canke gisura abana badafise igiti begamiye ko ico bari begamiye mama yarapfuye papa si hari mu kibano bimeze neza ariko iyo ni ntama iri mu bibazo ariko ari amasezerano Imana ivuga ku ntama zayo kuri aho bari mu kibazo ko izoba amahoro tuvuze ko izoba amahoro bazoba mu mahoro ibikoko by'inkazi bibatera ubwoba bizokugwaho Imana izobikuraho intama zikaba amahoro. Nico gituma abavyeyi b'impuhwe bakenewe ku buzima bw'abana bafise ibibazo. Abavyeyi b'impuhwe Imana irabakoresha kugira ngo bajye barashobora gushikirwa kuko abavyeyi b'impuhwe barabona aba bari mu kibazo. Nico gituma turi hano munsi kugira ngo twebwe tweme kwikoresho vy'Imana shikwe n'abandi benshi inyuma y'iki gikorwa bashobora kwiyunga bakavuga ati naje ndagomba ko muvyeyi w'impuhwe ndagomba gushikira ujya mwana ari mu kibazo kugira ngo aronka aya mahoro nitwamwirengagiza tutamufashije aya masezerano y'Imana iragomba ko twebwe ikoresha twebwe atatwe n'abandi bose bakora byumva. Imana ishimwe umuntu wese yiba afise umutima wogira ngo abe umugende w'Imana kugira ngo abana bari mu bibazo basoye gushikirwa n'igihe cawe uko hagati yacu n'abana hakene imigenderanire myiza no hagati yacu n'Imana hakene imigenderanire ko twamenye Imana nitwiyumye kuri ico gikorwa mwarazoge cyane Imana bahezagire gose. Umwami Yesu abahumugisha ndazi mwafashije turashimiye abavyeyi b'impuhwe hariho bamwe biyemeje abana 10 abandi 16 abandi 11 naco bafise baruta abandi ahubwo bavuze ati aba bana reka tubasengere ico tuzogisangire n'abandi. Umwami Yesu ahezagire umuvyeyi w'impuhwe ahari hose kandi umwami Yesu abahe ibirenze uko mwavyibaza mwarahezagiwe nawe uriko dukurikirana ba itarahuri ba umuvyeyi w'impuhwe ahuri umwami Yesu azokugeza naho utibaza. Nongera gushimira uburongozi bw'impamba y'umunsi aho busanzwe buri n'umurongozi mukuru w'abavyeyi b'impuhwe turamushimiye cyane. Umwami Yesu abahumugisha. Hari komento ushaka kugira icyo uvuze twandikire ngaho munsi arico twohinyanyura ariko biragenda neza mu biganiro byacu twandikire ngaho kugira ngo umurimo w'Imana ubashe gutera imbere. Mwarahezagiwe cyane.